Ibihe byiza abakunzi babizaza TV Rwanda, reka dukomeze tubifurize ibihe byiza mwese aho muri mu nce zitandukanye, yaba mu Rwanda, muri Tanzania, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, namwe muri Sudani, mwese aho muva mukagera, kandi mwese mbahaye ikaze ku muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda, kandi ishimwe ni ryose kuko mukomeze kudutera inkunga, mukomeze kudufasha kugira ngo tumenye amakuru atandukanye, muduha comment, munakora subscribe ku biganiro byacu bya buri munsi. Aka kanya reka tubagezeho amakuru atandukanye n'ubundi yaciye ku kinyamakuru cya BBC Gahuza Miryango, aho hari amakuru menshi agiye acaracara, gusa arimo y'ingenzi nuko agenda agaruka ku cyorezo cya monkeypox virus cyangwa se indwara y'ubushita bw'inkende muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyorezo kandi kikaba cyagize no mu gihugu cy'u Burundi. Intambara kandi hagati y'Uburusiya na Ukraine nayo irakomeje. Naho mu makuru y'imikino nuko ikipe ya APR FC ikomeze kwishimira intsinzi nyuma yo gusezera ikipe ya Azam FC, naho Polisi FC yo irimo irarira ayo kwareka nyuma yo gukubita byakomeye cyane kandi ikanandaguzwa n'ikipe ya Constantine. Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimimana, reka twumva amakuru ku buryo burambuye hamwe na BBC Gahuza Miryango. Ikaze. Ni radio BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Dabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru y'uno munsi kwa mbere itariki 26 z'ukumunani mu 2024. Mu gihe habandanya kuvugwa ingwara y'ibihara vy'inkende canke mpox mu karere na cane mu Burundi na Kongo bihana imbibe, BBC Gahuza Miryango yashitse ku mupaka wa Gatumba kuraba ingene uruja n'uruza vyifashe muri ibi bihe iyo ngwara yandukira cane. Yagendeye no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, aho ngo bigoye kwirinda cane ku bana. Asha ntaho biragoye kabisa, no bashaka kubesha kuko abantu urazi umwanya wari wose bama bari kumwe bariko barakina, ariko kenshi natubwe tuguma tubahimiriza ko bakaraba. Volodymyr Zelensky avuga ko Uburusiya bwagavye igitero kinini c'indege hakoreshejwe ibisasu byo mu bwoko bwa misile birenga 100 n'ivya drone 100 nyene mu bisagara vya Ukraine. Ibikorwa vyo kurondera abahitanywe n'isambuka ry'urugomero runini muri Sudani birabandanya, aho abagera kuri 60 bamenyekanye ko bapfuye. Turabafitiye n'ikiganiro c'inkino. Ibiganiro vy'uno munsi biyobowe na Mark Niyonkuru. Idonido y'ivyo vyose ni mukanya Jacques nitegekeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Abarwanyi bo mu bwoko bw'ababarok bashaka kwiyomora kuri Pakistan bagagitera ahantu henshi cyane ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi, hafa abantu benshi. Abarwanyi bateye umuhanda munini, inzira za gari ya moshi na station za polisi. Abantu 23 bapfuye ubwo abarwanyi bavanaga ku ngufu abagenzi muri bisi maze bakabarasa. Amakuru hava muri ako gace akaba avuga ko abantu batari ababarok bagabweho igitero. Imodoka nyinshi zatwiswe mu gihe turika ry'ibisasu ku nzira zikoreshwa na gari ya moshi byatumye ingendo za gari ya moshi muri ako karere ziba zihagaritswe. Ingabo za Pakistan zavuze ko ukurasana mu duce twinshi kwahitanye abasirikare n'abarwanyi batari munsi ya 30. Abarwanyi bo mu bwoko bw'ababarok bashaka kuyomora kuri Pakistan bamaze imyaka ibarerwa muri za 40 barwanya leta, bayishinja gukoresha nabi umutungo uturuka mu karere kabo.
Perezida Emmanuel Macron yatewe twasi bivuga ko ifatwa mu Bufaransa ry'uwashinze umuyoboro w'itumanaho wa Telegram utavugaho rumwe rishingiye ku mpamvu za politiki. Yavuze ko Pavel Durov afunzwe mu rwego rw'iperereza ry'abacamanza bigenga, inshingano zabo zikaba hari ukureba ko amategeko hari aho atubahirizwa. Amakuru havuga ko ibyo bwana Durov akurikiranyweho bifitanye isano n'uko hari abakoresha Telegram bagamije ubukozi bw'ikibi. Abantu bamwe bavuga ko batewe impungenge n'ifatwa ry'umunyemari mu rwego rw'ikoranabuhanga wavukiye mu Burusiya. Ariko bwana Macron yavuze ko Ubufaransa bushyigikiye ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ariko ko ibi bidasobanuye ko amategeko agomba kwicwa. Umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz yasuye umujyi wa Solingen habereye umuhango wo kwibuka abantu bishwe batewe icyuma mu gitero cyabaye muri uwo mujyi ku wa gatanu nimugoroba, igihe abantu bari mu munsi mukuru waberaga mu muhanda. Abantu 3 barapfuye, abandi 8 barakomereka. Ukekwaho icyaha n'umusore w'imyaka 26 ukomoka muri Syria waje mu Budage asaba ubuhungiro, ariko ntabuhabwe. Araregwa kubaho umuyoboke w'umutwe w'iterabwoba wiyita leta ya Kisilamu. Ni inkuru ya Damien Martinez mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Chancelier Scholz yashyize ururabo rwera ahabereye igitero yise mu magambo ye iterabwoba ritwibasiye twese. Yavuze ko Ubudage buzakomeza ibishoboka byose kugira ngo bwirukane abadafite uburenganzira bwo kuhaguma bose. Umwaka ushize ukekwa yagombaga kuba yarirukanywe nyuma yaho ubusabe bwe bwo guhabwa ubuhunzi buteshejwe agaciro, ariko ntiyashobora kuboneka. Hashize imyaka impaka zose ku kibazo cy'abimukira. Abatsimbaraye ku mahame ya kera bifuza ko hashyirwaho umubare ntarengwa w'impunzi. Hari n'umuyobozi wo ku ruhande rw'abahezanguni we uvuga ko iki kibazo cy'abimukira gikwiye kuvaho burundu. Ishyaka rya Scholz riri ku ruhande rw'abacisha make ryo rivuga ko Ubudage bukomeye ku mahame yabwo ya kimuntu, ariko iki gitero giheruka kikaba kigiye kongera igitutu kuri guverinoma ngo yirukane abantu bose basabye ubuhungiro, ariko ubusabe bwabo bugateshwa agaciro. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko Uburusiya bwakoresheje misile zirenga 100 hamwe n'indege zitagira abadereva zingana gutyo mu gitero gikomeye cyagabwe kuri Ukraine mu gitondo cy'uyu munsi. Ni igitero cyahitanye abantu batari munsi ya 6 kandi kibasira ibikorwa biremezo by'amashanyarazi. Bwana Zelensky yavuze ko Ukraine n'ibihugu by'inshuti zayo bagomba gushyiraho amasezerano ahuriweho yo kurinda ikirere cyayo kugira ngo indege zitagira abadereva na misile by'Uburusiya biraswe. Moscow yavuze ko yakoresheje intwaro zidahusha zibasiye inganda zikomeye zitanga ingufu z'amashanyarazi. Polonye yo ivuga ko irimo gushakisha ikintu kinjiye mu kirere cyayo igihe icyo gitero cy'Uburusiya cyabaga. Ingabo za Polonye zikavuga ko hatari misile, ko ahubwo bishoboka ko yari drone. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF riravuga ko rigiye kohereza muri Gaza inkingo z'indwara y'imbasa zirenga 1 miliyoni. Ibi bifuzwe nyuma yaho mu cyumweru gishize umuntu umwe bitangajwe ko yanduye iyo ndwara ku nshuro ya mbere mu myaka 25 ishize. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezwaho na Yvette Kabatesi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryemeza ko rizakorana n'andi mashami abiri ya Loni, ariyo ishami ryita ku mpunzi muri Palestine ndetse n'iryita ku buzima mu gikorwa cyo gukingira abana barenga 640 i Gaza. Ubutaka bwapimwe mu kwezi gushize bwagaragayemwo virusi y'imbasa. Kuva icyo gihe byemejwe ko hari umwana w'amezi 6 yayanduye kandi ko yahise amugara uruhande rumwe. ONU yasabye ko habaho agahenge ko guhagarika imirwano iminsi 2 kandi ko bitagenze uko bidashoboka kugera ku bana bose bari mu kigero cyo kwibasirwa n'icyo cyorezo i Gaza. Ariko imirwano ntiyigeze ihagarara. Igisirikare cya Israeli cyatanze amabwiriza mashya yo kwimura abantu bakava mu gace ko hagati ka Der al-Balah. Polisi yo muri Uganda yataye muri yombi impirimbanyi 21 zigaragambyaga zamagana umushinga wo gucukura petroli ufite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari uyobowe n'ikigo cya Total Energies hamwe n'ikigo cy'igihugu cyo mu Bushinwa gicukura petroli. Iyo mushinga uteganya gucukura petroli mu karere k'ikiyaga cya Albert hafi y'umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gutwara petroli itayunguruye inyuze mu muyoboro uzageza iyo petroli ku nkombe y'inyanja ikora kuri Tanzania. No mushinga kandi wanenzwe cyane ko biri ingaruka ushobora kugira ku bidukikije. Izi mpirimbanyi zafungiwe kuri sitasiyo ya polisi nkuru ya Kampala nyuma yo kugerageza gukora urugendo berekeza ku nteko nshinga amategeko no kuri ambasade y'Ubushinwa. Nina, urakoze Jacques ku makuru aje kudushikiriza.
Amakuru yo mu karere tuyatangurire mu Burundi. Mu gihe habandanya kuvuga ingwara y'ibihara vy'inkende canke mpox mu karere na cane cane mu Burundi na Kongo bihana urubibe, BBC Gahuzamiryango yashitse ku mupaka wa Gatumba kuraba ingene uruja n'uruza rwifashe muri ibi bihe iyo ngwara yandura cane. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bayumva ariko batazi ingene bayirinda. No mu makartier y'igisagara ca Bujumbura iyo ngwara imaze gufata abantu batari bake, abantu bavuga ko ingingo zo gutegerana kugira bikingire igoye kubahiriza cane cane ku bana. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenga amaze iminsi mu Burundi mu kanya twavuganye kuri telefone, twavuganye avuye ku mupaka wa Gatumba ahaca abantu benshi hagati y'igisagara ca Bujumbura na Uvira muri Kongo. Ntangura ndamubaza ingene uruja n'uruza ubu rwifashe. Aho mu Gatumba nta kintu kinini kidasanzwe cyahindutse ku ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu kubera iyo ndwara. Abantu baguma bajabuka canke binjira ukuri kwamye. Gusa hariho umugwi w'abaforoma aho mvuga ku mupaka w'u Burundi kuko niho nabonye bapima ubushuhe abinjiye, nta bindi birengaho nko ku mirongo yaho bashirisha ko ibidodo mu kwinjira canke gusohoka. Nta ngingo zo kutegerana zihari. Nta gihe cya covid aho wasanga bavuga bati hagati y'umuntu n'ubundi hategerezwa kuba nk'imetero imwe canke imetero imwe n'inusu, akandi abantu baguma baramukanya nka kurya byari bisanzwe. Nta kintu rero kidasanzwe wovuga uretse abaforoma baraja barafata rimwe na rimwe ubushuhe bw'abinjiye. Abantu bamwe bamwe mbere uretse ko bavuga yuko iyo ndwara bamaze kuyumva, bavuga yuko itabateye ubwoba kandi ko n'ingingo zo kuyirinda hanininya atazobazi uretse nyine nko kugira isuku. Turatwumva yuko ihora ifata abantu bagafurutirwa umubiri wose ibiherehere, mugabo ntabyo turabona. Ntabwo rero mufise yuko ishobora kubandukira? Reka ntabwo badufise. Naho baca ngaha nta muntu ndabona je yakigwaye ngaha bava muri Kongo, nimbarabara nyine babagwaye bari hari. Uvuye ngaho mu Gatumba Prime waciye uja no muri zone Kinama iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, zone iri mu zimaze kurangwamo abantu benshi banduye iyo ngwara. Mbega hoho vyifashe gute? Ivyo nukuri kuko hamaze gufatwa abarenga 30 muri iyo zone ya Kinama mu guhe mu buraruko bwose bw'igisagara ca Bujumbura gushika mu mpera z'indwi hari hamaze kumenyekana yuko handuye abantu barenga 60. Muri iyo zone rero ya Kinama rero hariho quartier yitwa Bubanza niyo iza mu za mbere mu amaze kugira ibyo by'abanduye iyo ndwara y'ibihara vy'inkende canke mpox. Hamaze kumenyekana abantu 8 kandi rero muri abo 8 batanu nabo mu rupangu rumwe, abana 4 n'umugabo akuze. Abana barakize ariko uwo mugabo wewe aracari ko aravurirwa mu bitaro. Muri abo bana bafashwe 2 nabo umugabo yitwa Omar Kagoma, bandi 2 nabo bavukana ari nawe akiri mu bitaro. Muri urwo rupangu rero rw'abantu barenga 50, Omar avuga yuko bigoye kubahiriza ingingo zo kwirinda na cyane cyane ku bana baguma bariko barakina. Avuga yuko bazotungwa n'Imana nyene. Asha nkaho biragoye kabisa no bashaka kubesha kuko abantu urazi umwanya wari wose bama bari kumwe bariko barakina, ariko kenshi natubwe tuguma tubahimiriza ko bakaraba rwose n'isabuni. Urabona n'ubu ko rafashe ingingo yo gushira imbegeti y'amazi imbere y'umuryango, umuntu mu kwinjira banza gukaraba nkuko bama batwigishije. Ubwo baturabufise ariko turazi Imana izodufasha kandi izodukingira kabisa. None nk'abo bana bafashwe abandi mu kibano ngahane ubwo bavuye babintu bagira ati buriye ntagire usura kumwegera, ntagire usura kumukora ko, ntagire wasubira gukina. Bavyifashe mu gute? Abana nk'ibintu abandi n'ukuri bagishika honyene je ibyo nabonye ngani atari kubera bari babafitiye inkumbu no kugwana mu nda, baragwanye mu nda n'ukuri. Imana yonyene nizoguma idukingira kuko ubwiwacu mbona ko ari ikintu kigoye kabisa. Urakoze Prime Ndikumagenge na Omar Kagoma mwariko muravugana. Tubandanye amakuru yacu ku mugabane wa Afrika. Ibikorwa vyo kurondera mu karere kibasiwe n'ingwano muri Sudani abahitanywe n'isambuka ry'urugomero runini rwatewe n'imvura y'isegenya birabandanya. Abantu n'imiburiburi 60 barishwe kandi abategetsi baravuga ko ivyo bitigiri vy'abapfuye bishobora kuduga. Ni inkuru ya Kadina Yibertare ari Addis Ababa, muva mu ijwi rya Yvette Kabatesi.
nyuma yo kuzahazwa n'intambara imaze amezi 16 hagati y'abanyagihugu, Sudani noneho yibasiwe n'imvura nyinshi ndetse n'imyuzure imaze guhitana abantu benshi, abandi ibihumbi bavuye mu byabo. Gusenyuka k'urugomero rwa leta y'inyanja itukura ni imwe mu mpanuka zikomeye aho yahitanye inzuri n'uduce twari dutuwe. Ni inkuru nanone ibabaje cyane ku gihugu, n'ubundi imibereho y'abantu yagendaga isubira inyuma. Hamaze gutangazwa inzara mu bice bimwe by'igihugu, kandi ibihe bidasanzwe by'ikirere biratuma ibiribwa birushaho kubura cyane. Cardina Ibertal. Ubu ni saa 11:43 muri studio za BBC i London, ni saa 12:43 mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Amakuru yacu turayabandanya no ku mugabane wa Aziya. Uburusiya bwasubiye kugaba ikindi gitero gikomeye cyo mu kirere kuri Ukraine. Nkuko Perezida Volodymyr Zelensky abivuga, Moscow yakoresheje ibisasu byo mu bwoko bwa misile birenga 100 n'utudege tutajamwe abadereva 100 mu kwibasira ibisagara byo muri Ukraine. Abantu n'imiburiburi 5 biciwe muri ivyo bitero. Ni inkuru ya Abdujalil Abdurasulov ari Kiev. Mwumva mw'ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Igice gisaga 1/2 cy'ubuso bwa Ukraine cyakozweho n'ibi bitero. Ubwirinzi bwo mu kirere bwa Ukraine ngo bwagerageje gukingira, ariko ntiharamenyekana umubare wa drone cyangwa ibisasu bya misile by'Uburusiya byaba byarahanuwe. Amakuru avuga ko Uburusiya bwakoresheje ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa Kinzhal. Ibi ngo bikaba bigorana kubitangirira mu kirere. Minisitiri w'intebe Denis Shmyhal avuga ko ibikorwa remezo by'ingufu ari byo byari bigambiriwe cyane n'ibi bitero, ngo hari bimwe muri byo byangijwe ariko ntiyavuze amazina yabyo. Ibi birasa n'ubundi buryo Uburusiya bukoresha bugerageza kujegeza urwego rw'ingufu rwa Ukraine mu gihe hategerejwe ibihe by'ubukonje bwinshi. Kuva mu kwezi kwa gatatu, Uburusiya bumaze kugaba ibitero ku ngomero z'amashanyarazi ndetse n'uburyo bw'amashanyarazi abyarwa n'ingufu z'umuyaga, ku buryo ubushobozi bw'iki gihugu bwo gushakisha ingufu z'amashanyarazi bumaze kugabanuka ku rugero rwa 50%. Abategetsi bakaba bakomeje kugorwa no gusubiza mu buryo ibyangijwe. Abdujalil Abdurasulov. Muri Korea ya Ruguru ivuga ko yashoboye kugerageza neza utudege dushasha tutajamwe abadereva duturika tuzwi nka drones z'ubwiyahuzi canke drone za kamikaze. Mu makuru yaciye ku gitangazamakuru ca leta, Kim Jong-un araboneka ariko araraba ingene izo drone zikora, kandi aho amategeko abasirikare biwe bo kwihutisha kuzikora ku bwinshi. Uburusiya buvugwa ko bwahaye Kim Jong-un ingabire ya drone 5 mu mwaka uheze, igihe Putin yagendera igihugu ca Korea ya Ruguru. Ivyo bigatera ubwoba ko Pyongyang ishobora gukura icigwa c'ingirakamaro ku ngwano y'Uburusiya bwashoje muri Ukraine. Ni inkuru ya Jean Mackenzie ari Seoul. Mwumva mw'ijwi rya Siriake mwawe nayo. Muri imwe mu mafoto haboneka drone nto yera iturikiye ku kintu gisa n'ikimodoka c'intambara ca Korea y'Epfo ica iragituritsa. Iyo sanamu ntibona neza, bigatuma bigorana kubona ubuhinga zikozwemo. Ariko igisirikare ca Korea y'Epfo kiriko kiragerageza kumenya nimba izo drone ari izo ico gihugu cahawe n'Uburusiya mu mwaka uheze, cayo Korea ya Ruguru yoba yakoresheje ubwo buhinga mu gukora izabwo. Drone ni ikintu nyamukuru kuri Kim ashaka guteza imbere igisirikare ciwe no kwegeranya ibigwanisho bitotera ubwoba gusa Amerika ahubwo na Korea y'Epfo. Ico gihugu camaze umwaka uheze ikiriko kiragerageza kwikingira ayo madrone. Cyarakoze ubuhinga kivuga ko bushobora gutahura utudrone duto duto no konona itumatumanako hagati yatwo n'abaturungitse. Ivyo bihugu vya Korea ko ari bibiri bikwiye kubihweza neza ibibera muri Ukraine no kuyibaza uruhara ivyo bigwanisho vyogira muri Korea ya Ruguru n'Yepfo mu gihe vyotana mu mitwe. Jean Mackenzie. Tugaruke mu karere k'ibiyaga binini kandi. Mu gihe akarere k'ibiyaga binini karangwamo ingwano zimaze imyaka 30, ivyunyugwa n'igwirirana ry'imvugo zibiba ugwanko zituma baba mu Burundi, mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo badacana uwaka, imigenderanire nayo ikabandanya itosekara kuva ku bategetsi bo hejuru gushika ku banyagihugu batoya.
mu ntumbero yo kugarukana umwizero n'amahoro muri ako karere. Ishirahamwe Ubuntu Internationale zigizwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomane baba mu Bubiligi baratangwa igikorwa kitoroshe cyo guhuza abamuka muri ako karere baba mu Bubiligi bakoresheje umuziki n'imbyino. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yarabagendeye adutegurira inkuru ikurikira, ariko ni inkuru tubasubiriramo dufatiye ngaha ku mugabane wa Buraya. Aho nabasanze mu gisagara ca Autigny-Louvain-la-Neuve hagati na hagati mu gihugu c'Ububirigi, aho bakundira guteramira burindwi amajana y'abakuze n'abato b'abarundi, abakongomani n'abanyarwanda baba bariko barakanyukura. Biranagoye gutandukanya ubwene gihugu bw'umwe. Iyo hageze umudiho wa rumba wo mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo, bose batambira mu kivunga, abandi bagatamba bafatanye babiri babiri. Ntawo bazundi kandi bose ntawo basangiye ubwene gihugu n'uwundi. Nayo hageze imbyino z'amayaya y'ikirundi nka naho nyene bose batambira mu kivunga, nico kimwe n'imbyino z'akaranga zo mu Rwanda, aho abarundi, abakongomani n'abanyarwanda baja hamwe bakakanyukura akuya kakabira. Ishirahamwe Ubuntu International ryavukiye mu Bubiligi mu 2020 rihurikiyemwo abarundi, abanyarwanda n'abakongomani. Kuva rishinzwe ritunganya ibiteramo by'intambo kugira rihuze abamuka mu karere k'ibiyaga binini baba mu Bubiligi kare barabana y'ingwe bivuye ku bibazo by'intambara n'amoko birangwa mu bihugu vya Kongo, Uburundi n'u Rwanda. Abitabira ivyo biteramo barashima ko byatumye banywana bibagira ibibatanya biciye mu miziki n'imbyino zitandukanye, bituma bayaga ku bibazo biri mu karere bamukamwo n'umuti bo bitorera. Ndushabandi Eric n'umunyarwanda yigisha amakaminuza mu Bubiligi ivyigwa vya politiki, nawe nyene yitabira ivyo biteramo avuga ko ari umuti nyawo ku bibazo biri mu karere. Atumye tuzamuka twese kuri nivo yo kurenga ibikomere byacu n'amateka yacu kugira ngo dushobore kuganira, gukoresha rero indirimbo, imbyino, ingoma ni uburyo bwongeye kudufasha kureba ibiduhuza, kuko nyuma y'izo ndirimbo mu magambo no muri izo ngoma no gutamba cyangwa kubyina harimo valeur, indangagaciro ziri superieur. Ni imvugo rero indirect yatumye habaho kwisanzura no gusabana ku buryo bigaragara neza ko iyo abantu bagiye muri iyo dimension culturelle habaho kurenga ibidutanya tugahurira ku biduhuza, cyane cyane binyuze muri iyo expression artistique. Ivyo bayihuriza ko na Muserebanyi Cyprien n'umuganga wo mu Burundi akorera mu Bubiligi. Biratangaje, biraryoshe, birubaka cyane, ni ibintu bitangaje kubona abantu bahora barabana y'ingwe, ubona ko bariko barasangira, bariko baratamba, umwe agatamba icazi undi akaryoherwa n'ico atarazi, tusa ni ibintu biryoshe, biratangaje n'ukuri kwa Mungu, biraryoshe kandi birubaka. Christian Kiza n'umunyekongo yamuka muri Kivu y'Epfo avuga ko ivy'Ubuntu International yashitse ko mu guhuza abamuka mu karere k'ibiyaga binini hakoreshejwe imbyino n'intambo ari imboneka rimwe. Eka n'abakiri bato bitabira ivyo biteramo bavuga ko bibashimisha kuko ari iyo nzira babona yonyene yotsimbataza amahoro. Aho citegetse n'umwigeme w'imyaka 21 avuga ko bimurengera. Ubona ushaka kuja ahantu ntihagire umuntu akuraba igisura canke akuraba nabi, nibaza ko ari byo dukeneye mu mwanya kuja ahantu kumva urisanzuye kandi kumva yuko uri kumwe na musaza wawe. Ngira turabibona ahantu hose ivyerekeye imico kama, ivyerekeye n'amasport, ivyo n'ibintu abantu bibagira izindi ngorane bagatuma duhurira ku kintu kimwe twese kiduhuze, donc nyanza ko bikenewe cyane. Biharo bitangwa n'ishiramwe Fondation Roi Baudouin ryo mu Bubiligi gerekana ko abarenga 100 bava mu bihugu vya Kongo, Uburundi n'u Rwanda basanzwe ba mu Bubiligi. Ubuntu International no munsi rifise abanywanyi bamuka muri ivyo bihugu barenga 250 n'abandi amajana basabye kwinjira bateremererwa. Abarirongoye batubwiye ko bagiye kubandaniza ivyo bikorwa byabo mu karere k'ibiyaga binini kugira abanywanisha badaca n'uwaka, aho bazobicisha mu miziki, imbyino n'ibiganiro kugira bacira imoso imvugo zibugwanko n'intambara z'urutavanako. I Bruxelles mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Imbere yo kuja mu kiganiro c'inkino reka tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ye baba we
nabonaga ijisho ryatukuye ryanabyimbye nkagira ngo nicyo kibazo ufite cyonyine none burya nuko wabaye buriya kwari ukubeshya nta rukuta nagonze nta kindi nazize rwose ibi ni ibipfunsi ariko se bya bipfunsi byagira niko Pascal warwanye n'umuteramakofi warwanye niko 12:45 kuri BBC. ubu ni umwanya w'amakuru y'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa basketball mu Rwanda. Hongria yarayitsinze Senegal ku manota 63 kuri 47 yegukana umwanya wa mbere mu mikino y'amajonjora yibanze yo gushaka itike y'igikombe cy'isi muri basketball mu bagore. Amarushanwa yaramaze icyumweru abera i Kigali. Ejo ku cyumweru nibwo hakinwe umukino wa nyuma w'iyi mikino wahuje aya makipe yombi yari kumwe mu itsinda rya gatatu. Hongria niyo yegukanye itike yo kwerekeza mu ijonjora rya nyuma ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba muri 2026. Mu mpira maguru ikipe ya APR FC kuwa gatandatu yasezereye Azam FC yo muri Tanzania mu mikino yo guhatanira igikombe cyayabaye ya mbere iwayo. Umukino wabereye kuri Stade Amahoro. APR FC yatsinze Azam ibitego 2-0 mu gihe i Dar es Salaam yari yatsinzwe 1-0, bityo yisezerera ku giteranyo cy'ibitego 2-1. Mu kindi cyiciro APR FC izahura na Pyramid yo mu gihugu cya Misiri. Umukino ubanza ukazabera i Kigali. Ejo ku cyumweru Police FC yo yari hagarariye u Rwanda mu mikino y'igikombe cya Confederation yatsinzwe na Constantine yo muri Algeria 2-1, bisanga ibindi 2-0 yari yayitsinze mu mukino ubanza, byose hamwe biba 4-1. Nkiri muri ibyo bikombe bya Afrika, Vitalo yari hagarariye u Burundi muri gikombe cyayabaye ya mbere iwayo, yatsinzwe na Yanga yo muri Tanzania ibitego 6 byose ku busa. Mu mukino ubanza yari yayitsinze 4-0, byose hamwe biba 10 ku mwuka. Mu mikino yombi ikipe ya Rukinzo yo yabonye itike yo gukomeza kuko yasezereye Hosidi Sports Club yo muri Somalia iyitsinze 2-0. Mu mukino ubanza bari banganyije 1-0. Muri tenisi uyu munsi yaratangira irushanwa rikomeye rya US Open. Novak Djokovic ni ufite igikombe giheruka, gusa hakomeje kwibazwa niba ingufu nyinshi yakoresheje atsindira zahabu mu mikino Olympic zizatuma arwana kuri icyo gikombe. Djokovic w'imyaka 37 yashyize imbere cyane imikino Olympic uyu mwaka kuko mu bikombe byose yatsindiye muri tenisi haburagamo umudari wa zahabu w'iyo mikino Olympic. Ariko nanone agiye gukina irushanwa rya US Open yifuza gukomeza amateka ye yo gutwara byibura igikombe cya Grand Slam buri mwaka mu myaka 7 ishize. Intsinzi ya US Open yatuma agira ibikombe 25 byose by'amarushanwa akomeye, kandi akaba ari we mukinnyi mu bakuze waba wegukanye irushanwa rikomeye cyane. Mu mupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza, uwahoze ari umutoza w'ikipe y'igihugu Sven-Göran Eriksson yapfuye ku myaka 76. Eriksson umutoza wa mbere utari umwongereza mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yagejeje iyi kipe muri 1/4 kirangiza mu marushanwa 3 akomeye mu gihe yamaze imyaka 5 atoza iyi kipe hagati ya 2001 na 2006. Uyu munsi umuryango we wagize uti Sven-Göran Eriksson yitabye Imana nyuma y'uburwayi bumaze igihe kinini. Yapfuye mu gitondo mu rugo akikijwe n'umuryango we. Uyu munyaswede yatoje amakipe 12 arimo Manchester City, Leicester City, AS Roma na Lazio, atwara ibikombe 18. Yanatoje kandi Mexico, Cote d'Ivoire na Philippines. Muri shampiyona y'icyo gihugu amakipe yose akomeye yaratsinze mu mpera z'iki cyumweru uretse Manchester United. Ibyayo byongeye kuyoberana. United kuwa gatandatu yakubiswe na Brighton 2-1. Arsenal yatsinze Aston Villa 2-0. Manchester City nyagira Ipswich Town 4-1. Tottenham nayo itsibura Everton 4-0, naho Liverpool isoza kazi itsinda Brentford 2-0.
muri Espagne Real Madrid yaraye inyagiye Valladolid 3-0 ariko Kylian Mbappe akinnye umukino we wa kabiri muri Madrid ntarabona izamu kugeza ubu. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ariko imbere yuko tubasezera ndabona Jacques Niyitegeka agarutse muri studio kudusomera incamake y'amakuru. Abarwanyi bo mu bwoko bw'ababaroche bashaka kuyomora kuri Pakistan bagabye igitero ahantu henshi cyane ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi, hapfa abantu benshi. Abarwanyi bateye umuhanda munini, inzira za gari ya moshi na station za polisi. Perezida Emmanuel Macron yateye utwatsi bivugwa ko ifatwa mu Bufaransa ry'uwashinze umuyoboro w'itumanaho wa Telegram utavugaho rumwe rishingiye ku mpamvu za politiki. Yavuze ko Pavel Durov afunzwe mu rwego rw'iperereza ry'abacamanza bigenga, inshingano zabo zikaba hari ukureba ko amategeko hari aho atubahirizwa. Amakuru avuga ko ibyo bwana Durov akurikiranyweho bifitanye isano n'uko hari abakoresha Telegram bagamije ubukozi bw'ikibi. Umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz yasuye umujyi wa Solingen habereye umuhango wo kwibuka abantu bishwe batewe icyuma mu gitero cyabereye muri uwo mujyi kuwa gatanu nimugoroba igihe bari umunsi mukuru waberaga mu muhanda. Nina. Urakoze Jacques Niyitegeka. Amakuru twari twabateguriye agarukiye ngaha. Aya makuru yarahagarariwe na Marc Niyonkuru, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Darcy. Jewe na bagenzi banje twabashikirije amakuru turabashimiye. Mwari kumwe na Nina Iradukunda. Mugire ijoro ryiza mwese, murakoze.